Mw'ijoro ry'uwa 20 rishira 2021 abantu bitwaje ibigwanisho barinjiye mw'ikambi y'impunzi y'Imulongwe. Ahanini bashaka warasanzwe yahora arongoye iyo kambi y'impunzi, rero baragerageje kubomora urugi ariko birabananira. Izindi mpunzi rero zaravyumvise ziratabaza, ziravuza induru, abantu bashobora gusohoka bariruka. Rero ikintu cadutangaje kandi canatubabaje nuko abajejwe umutekano bahashitse batevye. Ivyo rero ntabwo ari ubwa mbere tubibonye, mbere bijanye n'umutekano muke bisanzwe birangwa no mw'ikambi y'impunzi y'Urusenda. Ni ibintu rero biteye agahinda, bibabaje kuko ayo makambi asanzwe ari ahantu haranga umutekano muke. Impunzi zama mu bwoba, zama ziriko ziraterwa, zama ziriko zirahohoterwa, zigirirwa nabi. Mbere hari n'igihe babuza gusohoka kuja mu mirima yabo kugira ikintu bakora. Ni ibintu rero biteye isoni n'agahinda. Ni ibintu kuva kera twagerageje tubwira leta ya Congo na HCR ko bogerageza bagakura izo mpunzi aho hantu hari umutekano muke kugira ngo zijanwe ahandi hantu hari umutekano. Rero twebwe ico tugiye gukora, tugiye kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo ubwiwe yifatire mu ntoke ivyo bintu, uwo mutekano, akora igishoboka cose kugira ngo izo mpunzi zicungirwe umutekano canke zivanwe aho hantu. Rero kandi dufashe n'uyu mwanya nyene n'ubundi dusubire duhamagarire HCR na leta ya Congo gusubira guhaguruka bagakurikirana ico kibazo, bakagerageza uburyo bwose bushoboka izo mpunzi zigakurwa aho hantu zikajanwa hari umutekano wizewe. Bidashobotse rero bakabaronderera ahandi hantu mu bindi bihugu bishoboka ko bashobora kuba hari umutekano, bakarindiriraho kugira ngo ubuzima bugaruke mu gihugu canke bumve biyumvamo gusubira mu gihugu ariko babanje gushirwa ahantu hasanzwe hari umutekano. Rero tukabwira leta ya Congo niyabandanya yica amatwi, ibizokurikira byose ari izobazwa ingorane zose zoshikira izo mpunzi. Turasaba rero kandi n'amakungu nayo nyene gutanga intererano yayo mu guhamagarira leta kugira ngo ishobore gukora igishoboka cose kugira ngo impunzi z'abarundi zibeho mu mahoro n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.